iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Numwe tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye. Muri ano makuru tugiye kugaruka kubejeje gutangazwa n'umuvugizi mukuru wa leta Jerome Niyonkuru, tukaza kubabwira kandi ku vy'igitero caraye gikozwe mw'ijoro ryaheze, aho benshi bavuga ko ari Rede Tabara yateye mu gihe leta yoba itavyemera. Ni mu gihe mu bitangazwa na leta ivuga ko abantu 200 aribo baraye bahitanywe n'igitero c'iterabwoba caraye kibereye mu Gatumba. Ivyo bikaba biri mw'itangazo ryasohowe n'umunyamabanga mukuru wa leta Jerome Niyonkuru ko mw'ijoro ryo kuri uyu wa gatanu igenekerezo ya 22 Kigarama umwaka w'2023 mu masaha ya 2:40 abantu bitwaje ibigwanisho ngo barateye muri segiteri yitwa Vugizo iri mu Gatumba ku rubero rw'u Burundi na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Muri ico gitero leta yise iciterabwoba kikaba cabereye ku ngo 9 gihitana abantu 200 harimwo abana 12 harimwo 5 bari munsi y'imyaka 5, abakenyezi 3 harimwo 2 bari bibugenze hamwe n'abagabo babo 5 harimwo n'umupolisi yaragiye gutabara. Abandi 9 bakomerekeye muri ico gitero bakaba bajanywe kwa muganga. Jerome Niyonkuru akaba amenyesha ko abajejwe intwaro n'umutekano bamaze gushika habereye iryo bara kugira ngo batere ivyatsi abakoze iryo shano bongere baremesha imiryango yabuze ababo. Abakomeretse bo bakaba bazovuzwa ku buryo bwa leta mu gihe amatohoza akaba yatanguye nk'uko bibandanya bivugwa na Jerome Niyonzima. Leta igasaba Abarundi na cane amakomite ajejwe umutekano ahurikiyemwo gukomeza umutekano muri iyi misi mikuru. Nk'uko nabibabwiye hari n'ibindi rero biriko bitangazwa ku rundi ruhande, aho bamwe batavuga ko iki gitero cabaye, aho leta y'u Burundi ndetse n'umuhari Rede Tabara batavuga kumwe kuri iki gitero caraye kibaye mu Gatumba. Ese Rede Tabara yo iratangaza iki ko hari ivyo yashize ku rubuga rwayo rwa X rwahoze rwitwa Twitter yemanga iki gitero kandi yo yagikoze, mu gihe leta yo ivuga ko ari cakozwe n'abantu batazwi kandi vyamaze kumenyekana? Kuki leta yo bidashaka kuvuga ko iki ari igitero ca Rede Tabara? Vyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuje ucikanwa nayo dushikirize, yasangiza bagenzi bawe kandi aho baherereye hose kugira ngo batuje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Mw'ijoro ryaheze nk'uko natanguye mbibabwira hafi isaha 2:30 amasasu menshi cane arimwo inkoho ntonto n'ibikoho binini yarumvikanye hitwa Vugizo muri zone Gatumba komine Mutimbuzi ho mu ntara ya Bujumbura rurari. Vugizo akaba ari ku rubibe rw'igihugu ca Kongo n'u Burundi. Mw'ijoro nyene harahanahanywe kandi audio ku mbuga ngurukana bumenyi zasaba abategetsi ko barungika rusehabani ambulance kugira ije kunguruza abakomeretse mu gitero cari gihejeje kuba. Iryo joro nyene harumvikanye kandi n'indirimbo zihayagiza umuhari Rede Tabara. Mw'itangazo Rede Tabara yasohoye kuri uno munsi kuri X canke se urubuga rwazo rwitwa Twitter yemanze ico gitero. Rede Tabara yavuze ko abarwanyi bayo basanzwe mu Burundi bateye ejo ku biro vy'igipolisi bicungereye urubibe Ivugizo muri zone Gatumba. Rede Tabara ikaba yo ivuga ko yishe abasirikare 9 n'umupolisi umwe. Ivuga kandi ko yafashe inkoho imwe yo mu bwoko bwa FM Kalashnikov, inkoho 2 zo mu bwoko bwa Kalashnikov AK-47 be n'amasase menshi. Rede Tabara ikaba yarangije ivuga yuko izobandanya ibitero kugeza abatwara Burundi bemeye kuyumviriza. Ku ruhande rwayo leta nk'uko narimaje kubabwira yo ikaba yavuze ko habaye igitero cakozwe n'abagizi ba nabi, aho leta ivuga ko hari imiryango 9 yo ku mutumba Vugizo muri zone Gatumba yatewe n'ijoro isaha 2:40. Akaba ari igitero nk'uko nababwiye leta y'u Burundi yo ikaba yemeje ko hapfuye abana 10
Murantunge. Muri ico gitero kigayitse abantu 200 barishwe bunyamaswa, bakaba bagizwe kandi n'abana ngo 12 harimwo abantu 5 batari bakwije imyaka 5, abakenyezi 5 harimwo 2 bibugenze, abagabo 3 bakuze harimwo umwe mu bapolisi bari bagiye gutabara. Abantu 9 kandi bakaba aribo bakomerekeye muri ubwo bwicanyi butagira izina, nabo bakaba bajanywe kwa muganga. Leta y'u Burundi ikaba yateye ivyatsi iki gitero, kandi leta y'u Burundi nanone ikaba yahojeje imiryango yaburiye abayo muri ako kabi kabishe. Abakomeretse nabo ikaba ibipfurije gukira n'ingoga, mbere ikaba iriko iranabavuza. Leta y'u Burundi ikaba yongeye kwemeza ko ibandanya gutsimbataza amahoro n'umutekano, ikaba kandi isaba komite z'umutekano gukizura cane mw'ijoro mu gukinga ko hokongera kuba ibara nk'iri. Ngibi rero izi twaba tubabwiye ku gitero cabaye ku munsi w'ejo mw'ijoro kw'isaha 2:30 zo mw'ijoro, aho umuhari Red Tabara wo wigamba ko ari wo nyene wakoze iki gitero nk'uko biri ku rubuga rwabo rwa Twitter. Mu yandi makuru kandi reka tubabwire ko igiciro cyo kwiyunguruza mu modoka cigwije 3 kw'ipikipiki ho vyigwije na 10. Abakaba ari abanyagihugu mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi bariko barasemerera bavuga ko bijanye no kwiyunguruza vyanse kubera ibihe bigoye vyatewe n'ubukene bw'igitoro. Itike yo kwiyunguruza ngo yaradugijwe igiciro birenze urugero kugeza aho usanga vyongeye ku rugero rw'igihumbi kw'ijana. Amakuru ava yavuga ko igiciro cyo kwiyunguruza mu modokari ica amafaranga cigwije 3. Nguronse imodokari ubona ko bisanzwe bigoye kuyironka uva mu Kayanza uje Ngozi, intara bihana urubibe ni 12,000 mu gihe vyahora ari 4,000, bikavugwa n'abatanze amakuru. Naho kandi muri iyo komine nyene ya Murute ibintu ngo vyoba ari urudobi, aho urugendo rwahora ku gihumbi ubu ari 10,000. Akaba ari irya mbere ibintu nk'ibi bibaye, niko abigisha bavuga bidoga kuko bariha 20,000 ku munsi, ahantu bahora bariha 2,000 gusa bagiye ku mirimo. Bakaba bavuga ko rero badashobora kuriha amafaranga nk'ayo n'agashara gato baronka. Abashoferi bo nabunguruza abantu ku mapikipiki bavuga ko ivyo bitumwa n'ibura ry'igitoro. Uretse ko kitaboneka ku masitasiyo no mu kinywabi carabuze, ngo ntitugirayo ducira nayo tumira, nibara nta kindi, akaba ariko bavuze barengewe. Ikibazo c'igitoro carabaye amananiza mu Burundi, naho abategetsi bo hejuru uhereye ku mukuru w'igihugu bagumye bemera kubitorera umuti. Kuva mu ntango z'umwaka w'2023 yari yemeye ko we nyene agiye gutorera umuti urama ikibazo c'igitoro cifatiye mu minwe, mugabo vyarayangaye ngo kuva akija ku butegetsi. Mu yandi makuru reka tubabwire ko hariko ngo harategurwa ivangwa ry'imitahe riteye amakenga hagati ya Sosumo ndetse na Salahi Group. Urwandiko rw'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu yarungikiye umuyobozi w'ihinguriro ry'isukari Sosumo amutegeka kunyarutsa ibikenewe bijanye no kwiyunga kw'iryo shirahamwe na Salahi Group ryo mu gihugu c'Ubuganda mu ntumbero yo kongereza umwimbu w'isukari muri ico gihugu co muri Afrika y'ubuseruko. Mugabo ngo abakozi biwe ngo barafise amakenga kubera bagishijwe inama canke ngo bashirwemwo mw'itunganywa, ko batagishijwe inama canke ngo bashirwe mw'itunganywa ryabo. Ivyo bikaba bibaye mu gihe ishirahamwe Sosumo ryahagaritse guhingura isukari, kandi isukari ikaba ikenye cane mu gihugu. Inkuru yerekeye uko gushira hamwe Sosumo n'iryo rindi shirahamwe yibonekeje ku mbuga ngurukana bumenyi. Mugabo bamwe mu bakozi b'iryo shirahamwe rihingura isukari bavuze ko bo batazi ibijanye n'uyu mugambi. Ati twumvise ivy'uyu mugambi kw'iradiyo, mugabo ubuyobozi canke urwego nshingwantwaro nta kimwe bigeze batubwira. Abakozi bavuga ko bafise ubwoba kuri kazoza kabo hamwe uko guhuza ayo mashirahamwe ngo vyoja mu ngiro kandi batigeze bagishwa inama.
Mu rwandiko umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu aherutse kwandikira umuyobozi mukuru wa Sosumo yamusavye ko kwagura ishirahamwe no kurihuza n'iryo rindi bitegerezwa gutangura muri nzero uyu mwaka w'ibihumbi 2024 uza. Amakuru dukura mu biro vy'umukuru w'igihugu akavuga ko gusiganwa n'ibihe n'abavuga itangura ry'ubwo bwiyunge ari uko bizovugwa mu ijambo mukuru w'igihugu azoshikiriza abarundi rirangiza umwaka. Generali Aloys Sindayihebura amenyesha ko leta y'u Burundi itegekanya kubaka irindi hinguriro ryunganira Sosumo kugira ngo umwimbu w'isukari wongerekane. Mugabo iryo hinguriro rizokwikora ku bikaju vya Sosumo nk'uko yabimenyesheje. Ibikaju vy'abanyagihugu bitegerezwa guharurwa neza bikagurwa kugira hongerekana umwe wa Sosumo nk'uko urwandiko rubivuga. Uko kwiyunga kw'ayo mashirahamwe kandi kurimirije mu gisukari ya Sosumo isa n'itaboneka mu gihugu. Icatangaje ngo nuko isekeza ryo guhingura isukari ryategezwa kuranga kwigenekerezo 23 Kigarama ryarangiye mu mpera za Munyonyo. Umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi yamenyesheje ko guhagarika isekeza vyatumwe nuko imvura yabaye nyinshi ituma imashini zidakora gushika mu mirima. Kwegeranya ibikaju biba vyatimwe kubera ko haca hashaya cane. Uruzi rwarenze inkombe zarwo, amazi yarwo aca atera imirima y'ibikaju bigatuma kwegeranya ibikaju bitemwe bidashoboka nk'uko vyamenyeshejwe n'abakozi ba Sosumo bavugana na kimwe mu bimenyesha amakuru. Muri iri sekeza rero Sosumo yasohoye ngo yarashoboye guhingura amatoni 13,000 mu gihe ubuyobozi bw'iryo hinguriro bwategekanywa amatoni 20,000. Abakozi bavuga ko ivyo vyari vyategekanijwe bitari gukunda kuko isekeza ryatevye gutangura kubera ahari amamashini yariko arasanurwa. Inama nshikiranganji kandi abaye kugenekerezo 13 muri uku kwezi kwa Kigarama yafashe ingingo yuko hogurwa isukari iva hanze kugira ngo iyo ngorane itorere umuti iryo kena. Mugabo kugura isukari hanze ngo birateye ikibazo. Umushikiranganji w'ubudandaji barayemereye ubwiwe ko wenyene yoba Sosumo canke abandi bigoye ko barangura isukari hanze kubera ubukene bw'amafaranga y'agaciro yo kuyigura. Aya niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuje ucikanwa nayo dushikiriza. Usangiza n'amakuru bagenzi aho baherereye hose kugira ngo batuje bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ku ngamba mu gihugu c'u Burundi, hanze y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Muhoza TV muhezagirwe.